Asubire ndabaramutse nanabaha n'ikaze mwese abanywanyi bacu mukurikiye amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV n'umwanya wa makuru agezweho ariko aravugwa cane mu bisata bigiye bitandukanye. Mu ngingo nkuru zano makuru turaza kubabwira ivyabereye muri meri Bujumbura. Umwuzurira uteyeho ubwoba, inzu 170 nizo zatewe n'amazi y'uruzi Kanyosha muri quartier Kibenga ni muri zone Kinindo. Turaza kubabwira ukuntu ayo mazi yasambuye amazu y'abanyagihugu, bamwe bakaba batanguye no guta izabo. Muri ano makuru muraza kubikurikira mu buryo bw'ido nido twabiteguye. Turaza kubabwira nanone ku vyatangajwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye Varisito ku munsi hugira kabiri w'igikorane mu ntara ya Kirundo. Akaba yavuze ko Imana ngo yiyerekanye, akaba yamenyesheje ko hari indongozi yumvise ubutumwa bwashikirijwe mu nyigisho zo mu gitondo, ngikaba yaciye izana ibiheko yahora ifise kugira biturigwe. Turaza kugaruka kuri ivyo vyavuzwe umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye Varisito, niyo ndongozi yoba yazanye ibiheko yahora ifise kugira biturigwe. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru mu buryo bw'idonido twabiteguye. Ano makuru nanone turaza kubabwira ku vyatangajwe n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca, aho asaba amakoperative yimba inzahabu guheba kuzishora mu bihugu bibaye. Turaza kubikurikira muri ano makuru twabiteguye navyo mu buryo bw'idonido. Gisata c'umutekano naho turaza kubabwira ko mwisakwa ryakozwe n'igipolisi kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 27 Kigarama 2022, igipolisi c'u Burundi cafashe ibiro 25 vy'urumogi, amabido 9 y'amaritiro 30 hamwe n'utubido 8 tw'amaritiro 5 tugaragara nivyo vyafatiwe muri sitasiyo Kobire iri mu Nyakabiga kuri Avenue de l'Imprimerie ryahoze ryitwa Avenue de la Mort. Turaza kubabwira abo bafatanywe ivyo bikoresho, bakaba bafatanywe n'urumogi nayo mabido 9 y'amaritiro 30. Turaza kuvyumva muri ano makuru mu buryo bw'idonido. Vyose twabiteguye n'ayandi makuru menshi cyane yavugwa, ayo ntakubwiye mu mfunyapfunyura aza kugenda uyakurikira mu buryo buramvuye. Imbere yuko tugaruka ku vyatangajwe n'umukuru w'igihugu n'ivyabereye muri meri ya Bujumbura vy'umwuzurira n'amazi yasamburiye abanyagihugu, bamwe bakaba batanguye guta izabo, dutangurire Ingozi. Umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca hasaba amakoperative yimba inzahabu guheba kuzishora mu bihugu bibanyi. Mu nama yariko haragirisha amakoperative yimba ubutare bwo mu bwoko bw'inzahabu yariko hirabera mu ntara ya Ngozi, umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca asaba amakoperative yihaye ingendo yo gushorera mu bihugu bibanyi ubutare bwo mu bwoko bw'inzahabu kubihagarika, kuko abakora ibintu mwene ivyo ataho bataniye n'abansi b'igihugu. Yagize ati ushoye itunga ry'igihugu hanze afatwa nk'uwutera igihugu. Iyo nama ikaba yitabwe n'indongozi zitandukanye, harimwo umushikiranganje w'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano Martin Ninteretse, hamwe n'umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu n'ubutare Ibrahim Uwizeye, benaburamatari b'intara bo mu turere zimbwamwo inzahabu, umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru BRB, hamwe n'inzego z'umutekano nizo kwivuna abansi zikorera muri ako karere. Kubwa Ndirakobuca ngo nivyumvikana ukuntu haboneka umwimbu w'ibiro 44 gusa mu kiringo c'amezi 6 yari yahawe ayo makoperative nk'igerageza, nk'uko ibiharuro bitangwa ni banki nkuru BRB bivyerekana. Gervas Ndirakobuca akaba yafashe ingingo ko amakoperative yacukura inzahabu atashikanye umwimbu w'ikiro kimwe muri aya mezi 6 arangiye azoca afutwa kugira ngo azosubire gukora yisuganije kandi arinze gusaba urundi ruhusha rwanditse.
ikindi ngo nuko amakoperative atazokwemererwa kubandanya akora igikorwa co kwimba inzahabu ategerezwa kuzoca afurira ibinogo vyimbaguwe kugira ngo hongere hasubire kumera uko hari hameze. Ikindi ngo nuko amakoperative atazokwemererwa kubandanya akora igikorwa co kwimba inzahabu ategerezwa kuzoca afurira ibinogo yimbaguye kugira ngo hongere hasubire kumera uko hari hameze. Ivyo bikaba bibaye inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akariye cane abarwizatunga bafise imitahe mu masosiyete y'imbubutare muri komine Kabarore, aho yababaza hagiye amahera yavuye mu butare bw'imbwe ku misozi ya Munege, ku misozi ya Munege, Kivuvu rya Mukona hari kuwa gatatu Kigarama 2022 mu birori vyo kugurura ingoro y'abenegihugu People's House. Ico gihe Evariste Ndayishimiye akaba yavuga ko ababazwa no kubona hari ibisimu binini binini vyembwemwo ubutare ariko ubwo butare ntibuboneke ngo butezeho imbere igihugu. Nawe nyene akaba yavuga ko ubwo butare bujanwa kugurishwa hanze y'igihugu hama abanyakabarore bagasigara baricwa n'ubukene. Mu makuru harabana n'umutekano twari twababwiye ko mwisakwa ryakozwe n'igipolisi kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 27 Kigarama 2022 igipolisi c'u Burundi cafashe ibiro 25 vy'urumogi, amabido 9 y'amaritiro 30 hamwe n'utubido 8 tw'amaritiro 5 tugaragara nivyo vyafatiwe muri sitasiyo Kobire hiri mu Nyakabiga muri Avenue de l'Imprimerie ryahoze ryitwa Avenue de la Mort. Amakuru hatangwa n'igipolisi hakaba hamenyesha ko amatohoza yerekeranye n'urwo rumogi yamaze gutangura. Ivyo rero akaba ari vyo no kubwira ku makuru arabana n'umutekano. Mu yandi makuru hariko haravugwa nkuko nari nabikubwiye ko tuza kuca irya nino ayandi makuru atandukanye. Umushingwamanza Tony Germain Nkina yarekuwe mu gitondo co kuri uyu wa kabiri inyuma y'imyaka 2 apfunzwe. Yejejwe kuwa 20 Kigarama na sentare isubiramwo imanza ya Ngozi hamwe na Apollinaire Hitimana yaburanira ariko uruhusha rwo gusohoka ibohero rurateba. Bagirizwa guhungabanya umutekano wo hagati mu gihugu. Parike ivuga ko bari kumwe n'umugwi w'abarwanyi Red Tabara mu gitero cabaye mu Nyakabiga mu mwaka 2020 Ikabarore mu Kayanza. Bakaba babihakana basigura ko bagiyeyo inyuma y'ukwezi ivyo bibaye, bakaba bari bagiye ku rubanza rw'amatongo nk'abashingwamanza. Nkina yemeza ko yagiye Ikabarore kuraba itongo yaburanira Hitimana. Nkina asanzwe ari mu baharanira agateka kazina muntu, yari yaciriwe na sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza munyororo w'imyaka 5 n'ihadabu ry'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Hitimana nawe akaba yarahanishijwe gupfungwa imyaka 2 n'igice n'ihadabu ry'ibihumbi 500. Kuwa 21 Kigarama inyuma yo kwezwa, parike nkuru yegamiye sentare isubiramwo imanza ya Ngozi yaciye yungururiza urubanza rw'uno mushingwamanza Tony Germain Nkina na Apollinaire Hitimana muri sentare ntahinyuzwa mu gisata ca Gasambura manza. Kuruziza rero akaba ari uko umushingwamanza Tony Germain Nkina yarekuwe mu gitondo co kuri uyu wa kabiri. N'inkuru nziza ku baharanira agateka kazina muntu nabo mu muryango wa Tony Germain Nkina. Tukiri mu makuru harabana n'umutekano katubabwire ko bamwe mu bapolisi bakorera muri komisariya y'intara ya Rumonge bagirizwa ko barenganya abagendesha amapikipiki kugira babake amafaranga. Abo bayagendesha bemeza ko hari abasanga amapikipiki mu mpango, abandi babagiriza ko baza gutambika imbere yabo imiduga itari igipolisi ngo bahagarike ipikipiki. Hari kandi n'abaza muri ico gikorwa hatakibaranga ko bakorera igipolisi bitwaje nkuko bamwe mu bagendesha ivyo vyuma babivuga.
mu nama yabahuje n'intwaro n'igipolisi mu Rumonge kuri uyu wa kabiri. Cegera c'uwurongoye igipolisi muri iyo ntara avuga ko hari ibibwirizwa guhinduka, asaba nabo nyene gukora bisunga amategeko. Twari twabibabwiye ko hari inzu zishika ku 170 zatewe n'amazi y'uruzi Kanyosha muri quartier Kibenga ni muri zone Kinindo, aho ni muri Bujumbura Meri. Ayo mazi yataye inzira biturutse ku mvura nyinshi yaguye mw'ijoro ryo ku munsi w'Imana, aca yisuka muri iyo quartier nk'uko abahaba babivuga. Umwe mu bajejwe intwaro muri iyo quartier atanga ivyo biharuro, avuga ko ata muntu n'umwe yahasize ubuzima. Bamwe mu banyagihugu batewe n'ayo mazi bavuga ko ibikoresho vyose vyari mu nzu vyononekaye, basaba leta ko yobagarukira ko mu kuzana ibimashini vyofasha gusubiza urwo ruzi mu nzira yarwo. Abanyagihugu rero bakaba bangamiwe cane n'ayo mazi yataye inzira. Twari twabibabwiye ko tuza kubabwira ko vyatangajwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye Varisito. Varisito Ndayishimiye hari mu ntara ya Kirundo n'abandi bategetsi batandukanye. Umukuru w'igihugu General Neva akaba yamenyesheje kuri uyu munsi ugira kabiri w'igikorane mu ntara ya Kirundo ko Imana yiyerekanye. Akaba yamenyesheje ko hari indongozi yumvise ubutumwa bwashikirijwe mu nyigisho zo mu gatondo, ikaba yaciye izana ibiheko yahora ifise kugira biturigwe. Iryo bayaho umukuru w'igihugu watangarije ivyo abanyagihugu ndetse n'abandi bavyumvirije bakaba batangaye kubona ko hakiri indongozi zoba zifise ibintazi mu mazu yazo. Ino nkuru turaza kuyigaruka ko makuru yacu, hanyuma tubabwire niyo ndongozi yariyo ntuze gucikwa. Natwe mu Burundi twaraciye muri ayo makuba, hanyuma Imana iratwiyerekea iratubwira iti ubu ongera ndabinjize mu gihugu cyanyu c'amata n'ubuki. Aha rero turi ku rugendo. Urwo rugendo rero rusaba kwizigira cyane, ukwemera no kwizigira. Abantu iyo bashitse mu bihe bigoye bariko baragenda mu rugendo baja mu gihugu ciza, kenshi batangura gucika inkokora, abona ko batazoshikayo. Twebwe rero mu Burundi riniba ko turonka akakanya ko kwicara tukaza turasubiramwo turaba. Muri iyi minsi 6 abakozi b'Imana bazotwigisha batwereke mbega Imana yakuremeye iki. Hariho inyifato imwe duhora dukora twigira ukabona neza kumenga ntituzi ico turi imbere y'Imana. Mwibwirizwa shingiro twaramaze kuvyivugira, turavuga tuti twebwe abarundi twihweje uruhara rwacu dufise imbere y'Imana. Umuntu rero wese umurundi namenye mbega Imana yandemeye. Ningaha dusoreje amakuru twari twabateguriye. Wifuza kurejo amambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ngene nk'ibi, rafyonda kuri subscribe maze inkuru ziraje ziragushikira mu bambere.